gusa hari ikibazo dufise na cane abarwayi bakorana na mituweli. Mituweli mu bisanzwe yararimise ingene abarwayi bavugwa neza kuko mu mategeko umurwayi afise ingwara y'amafyigo yateza kugirirwa n'imiburi y'iburi seyase zitatu y'umuntu. Mituweli nayo yararimise ishira kuri zibiri hanyuma icongera ishiramo n'uwundi mutego kuri irya seanse ya mbere kuri 500 uburyo bavuze yuko iyo badashobora kwirinda umurwayi. Mituweli mu bisanzwe irabafasha kwizo twavuze seanse zibiri ibarihera 80%. Mugabo iyi tarishiyo ya mbere y'itanguriro y'ibihumbi 500 ibisanzwe bibosha umurwayi ayo mahera yo mufashije kuri hana seanse zingahe mugabo uca wumva yuko ayo mufashije nka kujya navuze ari umwegi ayo mahera yo muvuye agakira mugabo urumva ata muri ya 500 ishobora kumubloka gusa nuko nyene twaciye turonka ayo mahirwe ubuyobozi bwacu duca tumusabira bakamusinyira hanyuma umurwayi akaja ku mashini akabona gukira. Mugabo twe twifuza yuko nkuko twabisabye umushikiranganje nadushikirire kuko twe turiho dutabariza abarwayi no munsi ni n'abarwayi ejo bashobora kuba ari twebwe canke bashobora kuba ari nabo nyene bareka kubisinyira abarwayi kuko wawundi yavuga ati zirisha mpanda ziraririye mu keke ntawe umenye urwaro no munsi n'uzorwaye. Nibaza yuko iyi neza boyiherera ku barwayi no munsi kuko nabo nyene ntibazi iherezo ryawe. Ese imashini zibiri batukifuza yuko botwongerereza n'izindi hanyuma n'abahinga bo kuzikurikirana hanyuma natwebwe dusabe tubikoramo navuze yuko botwongereza ubumenyi.